Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12/0 mu mwaka wa 2024 ndabaramutse inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nongera ndabaha ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye abanda yahera kuri bikuru biyagize. Ingingo yo kugara imbibe Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda hiriyamirizwa n'abanyagihugu ndetse na bamwe mu banyepolitike aho bavuga ko ihonyanga byenyuje amategeko y'akarere ikanabohera amaboko imugongo abanyagihugu mu ntango zano makuru muca mu byumva. Kurekuriranira hamwe no gusubiza hamwe kw'abarundi byari bikwiye kuba ingobyi y'indi migambi yose kugira ngo Burundi bushobore kugira agahengwe hamwe no kuja mu majambere nyakuri bivugwa na Musenyeri Simone Ntamwana nawe nyene muramwumva. Turafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije aho tugaruka ku makuba abanyagihugu bazone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bahuye nayo nyuma yo gutegwa n'amazi y'uruzi Kinyankonge mu mpera za Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2023 mugume hafi mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa n'abakutere mu gisata c'imigenderanire mwari mweje kuvyumva ndabica ku masonga mu kugara imbibe buhana n'u Rwanda hatanumwe bugishije inama Uburundi bwarahonyanze amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Igihugu cy'u Rwanda hamwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko baridogera iyo ngingo ibuza umwidegemvyo abanyagihugu bo mu karere. Emile Nibasumba yabiduteguriye. U Rwanda ruvuga ko rwamenye mu binyamakuru ibijanye n'uko Burundi bwugaye imbibe buhana n'ico gihugu. Mwitangazo yashize ahabona kuri uwa kane leta y'u Rwanda ivuga kandi ko iyo ngingo ibabaje izotuma hadasubira kuba umwidegemvyo w'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu bibiri kandi ko biteye kubiri n'amasezerano y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Bimwe mu bivugwa muri ayo masezerano y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo y'104 nuko abanyagihugu bategerezwa koroherezwa mu kurengana ku mbibe, kureka imbibe zikaguma zuguruwe amasaha 28 kuri 28, gushiraho amategeko ahuye mu bijanye n'akazi hamwe no guhanahana abakozi bakorera mu bihugu bigize umuryango. Kuri uwa gatanu umunyamabanga mukuru w'akarere nawe nyene yaneguye ingingo yarayifashwe n'u Burundi n'ahataduduriye ko mwitangazo giwe. Peter Matuki yibukije ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko washinzwe kugira ngo utume cyane habaho imibereho myiza y'abanyagihugu bari mu bihugu biwugize. Peter Matuki ati habayeho impari canke kutumvikana kw'ibihugu bibiri canke birenga bigize umuryango hari urwego rwo gutatura amatati kandi gubahiriza ubwigenge bw'ibihugu. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango acasaba ibihugu biwugize gutora inyishu ingorane bifise vyubahirije akarangamutima k'amasezerano na cyane kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umubano mwiza hagati y'ababanyi. Peter Matuki aheraheza itangazo avuga ko ariko arasaba ashimitse ibiro vy'urongo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango kurondera inyishu idaciye mu ngimba igihe cyose hadutse amatati hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Arakoze Emile Nibasumba. Abanyagihugu bo mihingo itandukanye y'u Burundi babona ko ingingo yo kugara imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda izobagirira ingaruka mbi ku bwabo n'umubano uca utosekara biturutse ku nyungu z'akagwi k'abantu kari kurushi. Basaba leta y'u Burundi kwikubita gashi ikugurura imbibe ihana n'igihugu cy'u Rwanda. Humviriza mwe mu banyagihugu baganire na radio RPA. Ingingo leta y'u Burundi yarayifashe kugara imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ingingo torohereza abanyagihugu na navi namwe yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibanyi uretse n'ivyo no gusumirayo twasumirayo. Rero ibi bigarutse gutosekaza umubano wari hagati y'abanyagihugu b'u Burundi hamwe n'abanyarwanda. Leta rero y'u Burundi yoraba igasubira ikikubita gashi yugurure vuba bwango atagisaze iyo
umubanyi niwe muryango ibibahuza ni vyinshi twamaze kwinjira mu karere hariho ibivanga abarundi bakenera mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bagaturakenera mu Burundi iyo rero ivyo bintu ariko birashoboka imigenderanire yahungabana bigenda nabi rwose nyene ibihe vya politiki hari igihe usanga ingingo zafashwe nk'uko ariko kenshi na kenshi izo ngingo za politiki usanga zifatwa ku nyungu y'umugwi mutoyi cane cane abari ku butegetsi ari ingingo mbi cyane ikora kubera mu mugongo umunyagihugu muto muto kuko turahombera cyane rwose bizumvikana ukuntu bashobora gufata ingingo iyo nimba ari ibicuruzwa nimba ari imigenderanire turadusanganywe n'abanyarwanda byose bica bihagarara usanga twe turagira ingorane zikomeye kuko bo b'amafaranga bararunze nta ngorane baheza bakagira ejo murabo kwisubira ko iyo ngingo ihagarikwa n'ibintu binyegeje kuko byumva ngo bwa mbere nta kintu kirekire berekana cyatuma bugana imbibi ibisigaye inyungu z'iwabo no ku benegihugu twe twahomba kubera twagendanira inka zacu zegereye imipaka y'u Rwanda twashora utunaturiya mu gihugu cy'u Rwanda ubuhombe kuri leta ubuhombe ni kuri twebwe abenegihugu ariko leta y'u Burundi yo yongera ngo inyungu bafite ni iz'umuntu si iz'igihugu si iz'abenegihugu turakeneranira kubona nk'ubu igitoro kirakena abegereye imipaka bagaheza bakaja kugisuma aho hakurya ubuzima bukabandanya canke n'ibifungurwa abo nyene baza bagasuma natwe twagenda tugasuma hanyuma kandi tubagiye yuko fiseyo imiryango nabo bakagira imiryango ino igendanire yumva yuko ari ikintu gikomeye ingingo nkera politiki isohotse ntiburi vyo bibonona nyene tukiri ngaho nyene abarundi bategerezwa kubanza kumenyeshwa igituma imbibe z'igihugu cabo zugawe kuko aribo ba mbere bakogwa ko niyo ngingo byashikirijwe n'umunyepolitike Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Frederico Bamvuginyumvira abishikirije inyuma yaho leta y'u Burundi yaraye ifashe ingingo yo kugara umupaka Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Dukurikire Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Kibazo cyo kugara imbibe ni kibazo gihangaritse imitima abantu benshi baba Barundi canke abanyarwanda eka n'abandi bose bitwararitse imibereho myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda na Kongo. Kugara imbibe ni ingingo mu bisanzwe idashobora gufatwa mwene uko yabwirizwa kumenyeshwa abarundi kubera ko nibo bafise inyungu bwa mbere na mbere kuko nibo bajabukiye imipaka cyane cyane abarundi bari hafi y'imbibe z'ico gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. None iyo hafashwe ingingo mwene iyo tubuza kumenya iyo ngingo ifatiwe iki habaye iki twokwitega iki mwene ibyo bibazo abafata ingingo babwirizwa kubanza kwibaza kandi bagategera ko atari bariko barakorera igihugu cy'u Burundi n'abarundi beneco. Rero ntituzi igituma kuko ntitwakimenyeshejwe kuko tutakimenyeshejwe tuguma twumva ibihuha tuzokurikira ibihuha kuko umenga nta butegetsi buhari kandi bujejwe abarundi bubwirizwa kuza burasigurira abarundi ibi bihe biba bitoroshe tuba turiko turinjiramwo hoba hari ingorane nyabaki zabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Frederico Bamvuginyumvira havuga kandi ko hariho uburyo bwinshi bwotorera umuti ibibazo vyibonekeza hagati y'ibihugu bibanyi hatarinze kugagwa imbibe. Aha akavuga imiryango itandukanye ivyo bihugu bibiri bisangiye. Dukurikire n'ubunyene Frederico Bamvuginyumvira. Mbeko tuzi ko hariho uburyo bashizeho kugira ngo bakurikirane habaye intambara, hariho ico bita mécanisme conjoint de vérification, hari bibazo bagaheza bakakorera muri ubwo buryo bihaye canke ko namambona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agenda i Burundi canke abakenyezi babo abashikiranganje babo ni kuki badashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo bavugane ibibazo aho biri. Hambavu yaho basangije umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ni kuki aho badashobora gukorerayo kugira ngo mwene ivyo bibazo babivuganireyo batora umuti hari imishamirano iri hagati yabo babimenyekanishe hanyuma gutyo abarundi ntibace bagwa mu mporero bo atako bariko barazira nkombora ari ngorane z'abantu bo hejuru. Rero twebwe twavyakiriye nabi n'ukuri kubera ko hari hatanguye kuba imigenderanire
ubu hariho ibintu biva i Burundi bigenda mu Rwanda, biva mu Bugande bigaca mu Rwanda bikinjira i Burundi, biva mu Rwanda bikinjira i Burundi. Byatunezera mugabo tuciye tubona ibyo bintu bitanguye kandi kugaruka, twebwe biratubabaza cyane kuko ni imibereho y'abanyagihugu ibiriko irahungabana kandi bitari bikwiye. Ni giki cyotuma imibereho y'abanyagihugu ihungabana kandi ntibimenyekanishwe? Ikibazo jewe ngo banibaza rero nkavuga nti ndinginze abategetsi bahumuriza abanyagihugu kandi bahe inyishu nyazo abanyagihugu, ejo ntibazabone ijoro rimwe rirabagwako batazi icabaye. Uwo yari Frederico Bamvunyimvira arongoye urunani Sefor ahusha ku bwa Shovino mu Rwengezo, arongoye umugambwe IPD zigamibanga ngo byashikirijwe ko imbibe zugawe kubera ko Rwanda rubitse abatera Burundi ntibigira ifatiro, ngo kuko Perezida Ndayishimiye aziko yarungitse abasirikare mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi kubahiga iyo batera bava. Shovino mu Rwengezo agatomora ko ingingo yo kugara imbibe Burundi buhana n'u Rwanda Ndayishimiye yayifashe kugira yerekane ko ashigikiye ibihugu bitaraba ryiza u Rwanda. Shovino mu Rwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga. Muri IPD iyo ngingo iratangaje kandi irababaje, kandi singingo iza korohereza abanyagihugu b'ibihugu bibiri, ibihugu bivukanyi. Singingo rero yafashwe kumvo aheruka gushikiriza zijanye n'uko u Rwanda ruhaye indaro imigwi iheruka gutera Burundi, u Rwanda rutanga inyigisho za gisirikare ku migwi iheruka gutera mu Burundi. Mu by'ukuri twashaka tumwibutse yuko umugwi rero utabara nta na rimwe wigeze ubarizwa mu Rwanda kuva ubaho wamyubarizwa muri Kongo. Ibyangombwa byose by'iyo mugwi babikuye muri Kongo, na leta y'u Burundi mu kuja guhiga iyo migwi bayitanga muri Kongo, ku buryo rero no munsi kuvuga yuko iyo migwi ibarizwa mu Rwanda canke ko ifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda, ico ni kinyoma. Ubugira kabiri narinzi ko yotanga isiguro ziboneka zifadika, reka tumufashe kuzitanga. Iyo ngingo ifashwe ni ingingo igamije gushigikirana humure n'ibindi bihugu bitere ku Rwanda. Aho ni mu gihe Evariste Ndayishimiye yagiye kuri programme y'ukurungika abasoda b'u Burundi, abana b'u Burundi muri Kongo kugwanya umugwi wafashe irwanisho ugwanira muri Kongo witwa M23. Mugabo abasoda bakagenda bafite tegeko ryo guhiga kirazira mututsi wese muri ako karere. Niko baje basoda bafashwe barifiguye yuko bahawe itegeko kubijanye n'igikorwa bagiye kurangurira hariya. Iyo rero biruko onye ku muntu yaheruka guhakwa kugirana imigenderanire myiza n'u Rwanda, kuko zariko biraja mu buryo, hariho nkumbure ivyo bavuganye ivyo bihugu byose uko ari bibiri, hanyuma uwundi aca inyuma agaca gukora ibintu bijanye no kugira uruhigi mu gihugu cyo muri Kongo abicishije ku basoda biwe. Abo basoda tubibutse yuko bashize muri Kongo baciye baja mu mugwi umwe n'umugwi w'igisoda cya leta ya Kongo hamwe n'intera hamwe. Ivyo rero kubera vyamenyekanye agacabura uko abigenza, noneho agaca yitwaza ngo u Rwanda ruriko rufata mugongo imigwi itera u Burundi. Mu mugambwe IPD zigamibanga bavuga kandi ko ingingo yo kugara imbibe u Burundi buhana n'u Rwanda umukuru w'igihugu Ndayishimiye yoba yayitumwe no kubona ko byamunaniye gutorera inyishu ingorane z'ubukene bwugarije igihugu n'abanyagihugu, akaba ariko arondera uwo yobihenurira ko yongera asamaza abarundi. Dusore dutege yompi Shovino mu Rwengezo. Igihugu cyacu ni igihugu cya nyuma gusa, kuko uravye umurundi ubuzima ari muno munsi kugira ngo nkicisha ku wepfo bimusaba iminsi 3. Igihugu cyacu gisigaye kirangwa n'ubukene budasanzwe, ubukene buzura inzara, ubuzima busa n'ubwahagaze kubera ikena ry'igitoro. Igitoro tubibutse yuko ari nk'igiti cy'umugongo ku gihugu. Iyo igitoro kibuze ibintu byose bica bihagarara. Nibwo buzima uburundi burimwo, nibwo buzima abarundi barimwo, nibwo buzima budasanzwe igihugu cyacu kirimo. Ugaca usukiranye n'ivyo vy'ukurungika abasoda hariya, ugaca uteranya n'intwaro zamunaniye agateka kazina muntu, zarabaye akanene bahinga, ugaca ubona ko
atabutegetsi nyabwo afise n'ijambo avuze barya nyine bamukikuje ses collaborateurs ugasanga nta mategeko afite abaha n'akaduruvayi. Urumva rero kugira kiri kuvyuka avyura ishusho yiwe nuko ivyo vyose afite agaca bitera ku Rwanda ngo nduga imipaka nk'uko mengo yarakise cy'amari y'abarundi. Ivyo ni ibintu vy'ibiterasoni uko nukumaramara, nta kindi amari y'Uburundi, nta kindi amari y'abarundi atari kubasonzesha, kubangaza, kubapfungira ubusa. Nta kindi amariye politike y'Uburundi atari gufata uwo batavuga rumwe agacika umwasi. Nta kindi amariye Uburundi atari ivyo bisata vyose vyari inkingi z'Uburundi, indero, abaganga. Urumva ibintu vyose mu Burundi nta kintu na kimwe kigihagaze neza. Ubu rero akagira ati reka ndabe ko noronka abagenzi banshigikira mu kwambika ice y'u Rwanda. U Rwanda siko rwashizeho eretabara. Ikibazo narondera ingorane z'Uburundi ahandi, atunganye neza ivy'intwari bereye, atunganye neza ivy'agateka kazina muntu, atunganye neza ivyo kurwanya ibiturire, atunganye neza ivy'igitoro, atunganye neza muri rusangi intwaro, abitunganye neza, abikore neza, hanyuma asubire kuronka igihagararo n'ijambo nk'umukuru w'igihugu. Naho ibindi vyose no guhuma amaso amakungu. Shovino mu Rwengezo n'umukuru w'umugambwe UPD zigamibanga. Hanyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. Twananeze mu yavugwa muri politike, umugambi wo kurekuriranira no gusubiza hamwe wari ukwiye kuba ingobyi y'indi migambi yose kugira ngo Burundi bushobore kugira agahengwe hamwe no kuja mu majambere nyakuri. Ivyo bishikirizwa na Musenyeri Simone Ntamwana, umwungere mukuru w'inararibonye muri diocese nkuru ya Gitega, akaba yabishikirije mu kiganiro twuzuzanye gica kuri radio Maria Burundi. Musenyeri Simone Ntamwana asaba Barundi kuvavanura n'ingendo yo kwica. Tumwumvirize. Bavukanye Ngunda nukuri tumenye yuko tubwirizwa gufata uwo mugambi ukurikurana no gusubiza hamwe, tukamenya ko ari ubwirizwa kuba ingobyi y'indi migambi. Duhora tubibona ingene abantu bamereranira, ingene bateranaga agatugu, ingene barabana ribi, kuko nyene banyegeje muri bo akantu kabatandukanya na kana kacanye na kana kawundi. Inzira ishika nayo jewe ntawe uzoshobora kuntorera iyindi atari kwakurikurana no gusubiza hamwe. Nifuza ko rero umugambi w'ukurikurana no gusubiza hamwe twese twawugira kandi tukaraba n'ubwenge bwacu n'umutima wacu uwo tuzoheza tukarekuriranira kandi tugasubiza hamwe gushika ku Burundi buzima. Ntimwumva abadutera, ntimwumva abashaka gusubira kandi gusuka Burundi mu ngwano. Ni kuki batotora iyo nzira bakagira bati egome hako duca muri uko gusesa amaraso? Nukuri turabe ingene twoshobora kuganira n'abo bantu, kuganira n'abandi Barundi nkatwe, nkuko twebwe Abarundi turi muri iki gihugu ubu twumva ivyo bintu, natwe twigira inama yuko twogerageza yego kuresha abo bene wacu, kubaresha kugira ngo bashobore guhindura ingiro n'ingendo, bashobore nabo kugira bati dufate inzira yo kurikuriranira hako dufata inzira yo kwica, yo guhitana n'abataco bapfa, n'abataco bazira, n'abatari muri ubwo butegetsi, mugabo babone yuko twebwe tubaye abagabo. Nta bugabo buri mu kwica, nta bugabo buri mu gusesa amaraso, nta bugabo buri mu kugaya iteka rya mugenzi wanje ngo ndarihonyanye nk'uko ubugizi bwa nabi buhora bubitwereka. Jewe rero uwo mugambi w'ukurikurana no gusubiza hamwe ndawushize munsi y'iyindi migambi, ube nk'ingobyi itwaye iyo yindi migambi, kugira ngo icyo cyose kizonshikira nze ndabe ko no kwama nagisubije mu nzira y'ineza, gutyo ubu Burundi mbamwo bushobore gutora agahengwe, bushobore kuramutswa amajambere y'ukuri.
irekugwa ry'uwahoze arongoye ibitaro kiraho gusubizwa ikibanza cyo kurongora urwego nshingwantwaro hamwe no gusubiza ibintu uko babisanze ni bimwe mu byo abanyamitahe minini basabye umukuru w'igihugu nk'umucamanza mukuru biri mu rwandiko bamurungikiye kuwa 8/0 uyu mwaka wa 2024 aho banamwibukije ubusuma be n'ubunyonyezi bwakozwe n'abaserukira leta kuri ivyo bitaro kandi ntibakurikiranwe n'ubutungane ari nako kumenyesha ko atagikozwe ngo barenganurwe bagiye kubandanya inzira bari batanguye yo kuburana urwo rubanza ku rwego mpuzamakungu. Idonido na Eric Niyonzima. Kwiyamiriza ukwiyagira ku nguvu ibitaro kira SA Swiss Clinic bikorwa n'abaserukira leta bafite imigabane mike muri ivyo bitaro niyo mvu yatumye abanyamitahe minini b'ivyo bitaro baserukiwe na muganga Jean David Piro ku ruhande rw'abanyamahanga hamwe n'umushinga ntahe Bazahica Auguste ku ruhande rw'abanyamitahe bigenga b'abarundi bandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi bamusaba gukora uko ashoboye agahagarika ubusuma bumaze igihe kitari gito bukorwa n'abaserukira leta kuri ivyo bitaro. Ubusuma nini bwagiye kugaragara igihugu c'Ubudagi gihereye imfashanyo ivyo bitaro ngo bisahirize mu kurwanya ikiza ca Covid cyariko kirasasika inganda kw'isi. Iyo fashanyo ingana n'umiliyoni w'amafaranga y'amanyaburayi ikaba yahereye mu mifuko ya bamwe mu baserukira leta ku bitaro kira hospital. Ivyo bakaba babishitseko ari uko babanje guta mu mvuto warahagarariye ico gihe ivyo bitaro muganga Sab Christophe kubera ko yari yabereye intambamyi. Ubwo busuma akaba ari nabwo bwatumye ico gihugu c'Ubudagi gihagarika imfashanyo yari isigaye ingana n'ibihumbi 400 vy'amafaranga y'abanyaburayi. Ihagarikwa ryabaye nyuma yaho ico gihugu kirungikiye abakozi baco gukora amatohoza y'ingene mfashanyo ya mbere yakoreshejwe. Ivyo bikaba vyatumye ubutunzi bw'ivyo bitaro buhobahoba na rijya indongozi shasha zeruka kwihagira zitahengeshanya gusahura urukomba amazi ibigega vyaho. Ububisha bakoze na cane mu gusora amafaranga y'umurengera adasigurise vyitwa ko bayarishe ababahaye ibikoresho bitigeze bigugwa uretse kubonekera mu mpapuro gusa. Ubwo bunyonyezi bukaba bwavuye butuma abakozi batari bake b'inzobere batabakomoka kubera ko batari bakironswe imishahara yabo nk'uko vyahora. Abo banyamitahe bakabazwa no kubona ivyo vyose vyabaye badasiba gusemerera ariko leta ikica amatwi, ari naco gituma bahisemo kwitura ubwa nyuma umukuru w'igihugu bamusaba kubarenganura mu kurekura muganga Sabo Christophe akanasubira mu mabanga yiwe yakuwemwo ku gahato. Abo banyamitahe minini banasaba kizigenza gukora uko ashoboye kose bagakomorerwa ivyo vyose banyazwe n'intumwa za leta ndetse akanahagarika amanama yose atumwako akongera agakoreshwa n'abatafitiye uburenganzira na cane inama ya bose tekanijwe kuri uwa gatanu igenekerezo rya 12/0. Ataruka abanyamitahe bamenyesha ko bazoheza bagasubira kwitura ubutungane mpuzamakungu. Ingingo bari babaye barabangira ko bizera ko hashobora gutorwa inyishu biciye mu mwumvikano. Amumenya ko iyo nama basavye ko ihagarikwa yavuye iba ukuri kwamye. Amakuru RPA yaronse akabamenyesha ko iyo nama ikitabiriwe nk'uko vyahora. Arakoze Eric Niyonzima. Umugambi w'ubucuti wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro ry'isukari Sosimo hamwe n'ishirahamwe Sarai Group rifise icicaro muri Uganda rikaba mu byo rikora harimo guhingura isukari urateye ubwoba abakozi ba Sosimo. Abakozi b'iryo hinguriro babigaragaje mu nama yo kuri uyu wa kane ku mugoroba bakaba basavye abarongo ishirahamwe kwiyumvira ingingo mperekeza kugira ngo hamwe byoshika hakagira abataha ntibatahe imvumure. Elvis niyo mwongere nana kimwe turabwirwa mu bijanye n'amasezerano y'ubucuti bwo gukorana hagati ya Sosomo n'ishirahamwe Sarai Group. Uko niko babishikirije abakozi b'ishirahamwe Sosomo bahurikiye muri sendika yabo Stetis hari mu nama yabahuje ku muhingamo kuri uyu wa kane igihofi ahari hinguriro Sosomo. Ubwo bucuti hagati ya Sarai Group na Sosomo abakozi ntarukiza babonamo uko barenga 500 babona bose ko batazohava bashimwe kugira babandanye bakorana nayo mashirahamwe abiri yunze ubucuti. Ku bwabo babona ko Sarai Group nayo izokuraho yifuza gushiramwo abakozi bayo, ari naho babona ko igice cy'abahura muri Sosomo bazoca abirukanwa. Kuri ubwo rero abakozi ba Sosomo babona ko hakwiye gushingwa umugwi nyabubiri ugizwe ku ruhande rumwe n'abaserukira abakozi ba Sosomo kurundi abaserukira abarongoye Sosomo. Iyo nama ku bwabo banyesendika Stetis yoba iyo kwigira hamwe ingingo mperekeza zofatwa kugira ngo bashinge ukuntu hamwe hogira abakozi basezererwa batotaha nk'umwana uvuye kuragirira inarume. Mu kwezi kwa12 umwaka weze intumwa z'ishirahamwe Sosomo zirongowe n'umuyobozi mukuru waryo barakoze ingendo muri Uganda kugira baje inama ukuntu bokorana. Bitegekanijwe ko ubwo bucuti bwotangura gushirwa mu ngiro
guhera muri uku kwa mbere. Urakoze na wewe Elvis niyo mwongere. Imiryango irenga 2800 ifise amatongo muri site Gasenyi Nyakabondo agera ku mahigitari 160 imenyesha ko amategeko yahonyanzwe cyane mu gutorera inyishu ibibazo byabo byo kuronswa imizibukiro kuri ayo matongo. Umwe muri bene amatongo yaganiriye na radio RPA haravuga ingene ubwa mbere amategeko yahonyanzwe mu gukumirwa ntibashigwe mu mugwi wari wategetswe n'umukuru w'igihugu ko woshigwaho kugira ngo ushobore gutorera umuti iyo ngorane. Twumvirize umwe muri abo banyagihugu. Amategeko yahonyanzwe gute nuko mu ntumbero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yari yatanze itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2021 yarasabye ko hojaho umugwi wiga ikibazo byacu yandikiye abashikiranganje batatu harimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umushikiranganje arabiry'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje arabivy'inyubako. Barababwira ko bohatunganya neza hanyuma abene gihugu bakaronka aho bubaka hanyuma bagatanga ibice by'amatongo yabo kubera hazoba hatunganijwe ico bita viabilisation par integration mu kinyamazuru. Rero uwo mugwi yasavye ko wojaho wari kujamwo abaserukira ubwo bushikiranganje mpejeje kuvuga yandikiye n'abaserukira ibiro by'umukuru w'igihugu n'abaserukira intwaro yo muri Mutimbuzi n'abaserukira Obuha hamwe rero n'abaserukira bene amatongo. Muri uwo mugwi rero wagiyeho abaserukira bene amatongo ntibigeze babashiramwo ngira nuko babona ko bapanga kubarenganya, rero biragoye kurenganya umuntu muri kumwe, rero bashimye kutadushiramwo kugira ngo bigende uko. Ikindi barenganijwe ko nkuko bivugwa n'isoko ryacu nuko itegeko ry'ibwirizwa ryo mu mwaka wa 1992 yashira amatongo yabo mu gisagara ca Bujumbura ryahinduwe n'itegeko ryo mu mwaka wa 2016 riza ribashira nyuma y'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bavuga navyo nyene ko ariho nyangwa rikabije ry'amategeko. Iyo miryango ikabandanya gusaba gutunganirizwa. Dusubire twumvirize umwe muri abanyagihugu bene amatongo. Barikuye n'indishyi y'akababaro uravye igihe giheze atakintu dukorera mu matongo yacu, hanyuma bakabikora bariko barahonyanga amategeko kuko hariho ibwirizwa rishira ico kibanza cacu muri meri ya Bujumbura niryo mu 1992. Ubonye rero rihinduwe n'itegeko risanzwe rikahasubiza inyuma y'igisagara, musanzwe mu mategeko ntibibaho. Ibwirizwa rihindurwa n'irindi bwirizwa, ibwirizwa rihindurwa n'itegeko risanzwe. Mugabo nubwo twabibabwiye umengo ntaco bibabariye, sinzi ko bibaza ko barenza amategeko baba bagize neza. Twebwe rero ubu twashaka ko iyo ntumbero y'umukuru w'igihugu yuko hatunganya neza hanyuma bakatwereka inyubako twohubaka ariyo yobandanya, kuko niyo yonyene tubona tworonkamwe agahengwe, n'ayahandi hoho iby'imizibukiro tubona ko biteye ingorane cyane. Tubibutse ko abo bene amatongo agera ku mahigitari 160 ari hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 14 barindiriye kuronswa imizibukiro. Inoti z'ijana n'iz'amajana 5 zirakenye mu badandaza bo muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke. Bamwe muri abo badandaza bavuga ko iruhande yuko izo noti zikenye no mu mabanki yo muri iyo komine niziboneka zirashaje cyane ku buryo bigoye kuzikoresha. Idona Dani Claire iratwumva. Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu badandaza bo muri komine Rugombo bitewe n'ikena gizo noti z'ijana n'iz'amajana 5. Nkuko bamwe muri bo bavyiganiye radio RPA, inoti z'amajana 5 zisigara nk'umuzi wibuye, ni mu gihe iz'ijana zishaje cyane naho nazo nyene zitaboneka cyane. Uyu mudandaza avuga ko izo noti zikenye ari nazo bakunze kwikora ko cyane mu kazi kabo. Inoti z'amajana n'inoti z'amajana 5, inoti zikenye kugira turonke inoti z'amajana 5 inkuba nk'ibiri nk'umuzi wibuye cyangwa se zidandana inoti z'amajana zirahari naho zihari nyinshi kubera nyinshi zirashaje cyane, nyinshi zirashaje cyane z'amajana 5 zozo kugira ngo zigenda zitera duherana nkaho kubera kubyerekeye babadandaza none zirakenerwa cyane ku bantu babadandaza. Ingaruka mbi zifatiye kuri iryo kena gizo noti muri kino gihe ni nyinshi mu badandaza bo mu ntara ya
rugombo. Aha bamwe muri bo bavuga ko ibyo baba baguriwe babisubizwa kubera kubura ayo bagarura, bakababazwa nuko niyo bagiye mu mabanki batayaronka. Basaba leta gukora ibishoboka ikabaronsa izo noti. Inoti z'amajana 5 zivuze rero n'izijana hano haca haba ikibazo kubera inoti ntoya zikenerwa ibintu byinshi kugarura kugira abadandaza n'abantu bakeneye inoti ntoya turahangayitse cyane kubyerekeye izo noti. Inoti zabaye nkeya cyane, umuntu azifite kugira azunguke uragenda ni muri banki ukazibura inoti z'amajana 5 ukazibura kubera ni nkeya rwose. Inoti z'amajana 5 ari ibihumbi nka 20 z'inoti z'amajana 5 bakungukira ku muntu azikeneye. Niko dusaba iyi leta ko yotubasiza inoti z'amajana 5 n'izijana kubera izijana zisa nk'izaheze imbuga zashaje cyane. Z'amajana 5 nazo ni kubera ko bozigwiza zikaba nyinshi. Amakuru ava mu badandaza baho muri komine Rugombo amenyesha ko ibikorwa by'ubucuruzi biriko birahungabana muri iyo ntara muri kino gihe bitewe n'iryo kena ry'izo noti. Urugendo rwa RPA ntiturashobora kuronka musanteri wa komine Rugombo kugira agire icyo ashikirije kuri ico kibazo. Dani Claire iratwumva dusubire tumira amate duce dutandukira igice ca kabiri ari naco ca nyuma cano makuru. RPA Ukiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu tuyaga n'abanyagihugu bo muri zone ya Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ku vyabaye iwabo aho mu ijoro ry'wa 27 ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze batewe n'amazi y'uruzi Kinyankonge guzuye biturutse ku mvura yaguye umwanya muremure, amazu atari make akabomoka. Barafise ivyo basaba kugira ngo uruzi ntiruze guha inkumbi. Ikiganiro dukingire ibidukikije tugishikirizwa na Eroge Divin Emesha. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Abanyagihugu muri zone ya Buterere komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura barahuye n'amakuba yo gutegwa n'umwuzurira w'amazi bivuye ku mvura yaguye ijoro ryose ryo 27 Kigarama umwaka uheze. Uruzi Kinyankonge rwararengewe ruraheza rumenera amazi mu duce dutandukanye, amabarabara n'inyubako vyuzura amazi biturutse kuri urwo ruzi. Mbega inyuma y'indwi hafi zibiri ibintu bimeze gute? Narirya n'ubu imvura ibandanya igwa. Ngo baruga mbere abanyagihugu muri iyo zone ya Buterere bategwa n'ayo mazi basaba iki kugira urwo ruzi rwa Kinyankonge ntiruze rwihe inkumbi? Abakurikiranira hafi ibidukikije bobo bavuga iki? Ivyo ni bimwe mu vyo tuza kugaruka ko mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa 12/0 umwaka wa 2024. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Rebesha ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Ijoro ryo 27 Kigarama umwaka wa 2023 nijari ryoroshe ku banyagihugu muri zone ya Buterere biturutse ku mvura yaguye amasaha atari make. Iyo mvura yatumye uruzi Kinyankonge guzura ruratinzira, inyubako zo mu duce tumwe tumwe two muri iyo zone ziruzura amazi, abantu batekerwa n'ubwoba nk'uko vyemezwa n'uyu munyagihugu wo muri iyo zone. Tariki 27 z'ukwezi kwa 12 harabaye ingorane mu Buterere. Imvura yaraguye ari nyinshi yatanguye saa 3 igwa ari nyinshi igakuza ko burinda buca kugeza mu gitondo isaha 11 niho yatangura gufunguka. Uruzi Kinyankonge rucaba kwinjira kuri atameshere gihari mu makaritsiye, urumva amazi ashahashaka uruzi rurarengurwa, abantu baratwarwa, bamwe ibintu biratwarwa bakaya abana rononekara. Reka vyabaye urudubi, barabara riraziba, hamwe kandi imodoka ishobora kurengana mu kaburimbo. Umunsi baterwa n'ayo mazi abanyagihugu muri zone Buterere baremeza ko hari uduce twabangamiwe gusumba utundi. Aho ni nk'aho bita kw'isamariro secteur Kinyankonge quartier Mugaruro hafi yaho barima umuceri. Uyu munyagihugu amenyesha ko ivyoronekaye uyu munsi ari vyinshi. Umva yari imvura imaze kumera gutyo, ivyononekaye ni vyinshi, amazi yononekaye, ahendu zabomotse, abantu baje gusaba indaro mu bagenzi mu babanyi, abandi baja gupanga
ashoboye gupanga ibyagiye nabyo ntabwo twashobora kwiharura ngo twiteze amazi y'amazi aje ko ahitana byinshi. Hanyuma kuri icyo gihe nasa n'umugenzi watwaye fashe n'ubu ntaragaruka kuko inzu yaciye yononekaye yarabomotse, inzu nyinshi zarononekaye muri make. Nyuma yaho nta mutegetsi twiza tubona zo kuturaba, oya bose baraharengana agataya amazi yuzuye, imodoka zitinye zigasubira inyuma, afite imodoka nini zikarengana. Ukuvuga ahegeranye hose na Kinyankonge hose harononekaye, amazu yose yegeranye na Kinyankonge yaratwawe. uwo munyagihugu yahora abura hari itoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Ikiganiro nidukingire ibidukikije turiko tuyaga ku bijanye n'ivyashitse muri zone ya Buterere, aho mu mpera z'umwaka uheze batewe n'amazi, amazu atari make akaba yarasambutse ayandi arononekara. Inyuma y'indwi zibiri ivyo bibaye, abanyagihugu muri iyo zone bashoboye kuronka uburyo baratanguye gusanasana amazu atabomotse ari aho bikunda ko yosubirwamwo. Naho biruko baranegura ariko ko ataco abajeje intwaro babafasha. Ikiganiro Kinyankonge yaratwawe, hari zisabomotse ubwo zaratwawe, ibintu birasohoka biragenda, ibintu birononekara. Ubu niho hatanguye kutonyoroka gatoya, hameze neza. Hanyuma ntariko bakora amazu y'abasigaye ahandi bayasanura, zitaguye zirahagaze. Hanyuma Kinyankonge urumva kimaze gusesa kiba gisheshe nyene, wumva uruzi rushobora kwifatira inzira kizirya ugatumbera iwawe ubugize ingorane. Kinyankonge ntigikoze carazivye, urumva amazi aje kiba no mu myaka iheze reko caba kimeze, mugabo umwaka weze ntitwari rwadutwaye, ariko uyu mwaka ntiturica, habaye urudubi, nta muntu yigeze ahashika. N'ubu abana bakaja kw'ishuri kubera amakaye yononekaye nyene bari muhira, umuntu tutagiye kw'ishuri ngo nta kaye zacu zarononekaye kubera y'amazi. Abanyagihugu muri zone ya Buterere bavuga ko naho hariho abasubiye mu ngo inyuma yaho batewe n'amazi yavuye mu ruzi Kinyankonge biturutse ku mvura nyinshi yaguye, nago rugatsinzira ngo igihe cyose ubwo ruzi rutazokingirwa ibiheruka kubashikira nta kabuza ko bizosubira. Bamenyesha ko amazi ava mu miserege yakozwe mu mazone ya Kinama, Cibitoke na Kamenge arunika amazi atari make mu ruzi Kinyankonge, nago rukarengerwa. Kuja kuri isaha rero urumva batubereye urudubi, habaye nabi rwose ngaha mu Buterere. Burya buzi Kinyankonge atarukoze n'ubundi kuri imvura ibandanye nkagenda adasubiye kumera nabi. Ariko izo ngaha mperereze na Kinyankonge ntisubiye neza, ni naco gituma dutera ko ntiyagutse, ahubwo bari bakwiye kutwubakira kabisa gusa. Kinyankonge amazi ariko arahenagurika kubera amazi menshi, kuko inzuzi zose za Kinama barabikoze barashyiraho imiserege, dorosari barubaka, bose barubaka, undi baca barumika muri Kinyankonge. Rero barungitse muri Kinyankonge rutuzanamwo amazi nyene, amazi aruzuye ni menshi, imvura igwezemo kubera imiserege yose barayigize yo mu Kinama, iva mu Kinama imanukana muri Kinyankonge, imiserege ishika 3. None oya Kinyankonge ni ruto vyama ntibarakwiye kukubaka, ntibaragubaka, ni ruto, duca rugarukana amazi muri twebwe abanyagihugu nyene. Nuko batwubakira nk'uko bubatse Nyabagera canke urugo kuri Sisi ruva kuri zone, nze n'urwa zone bararwubatse neza bagarukiriza kuri Kinyankonge nyene, baramanuye gushika mu Kinyankonge, Dorosari baramanuye gushika mu Kinyankonge, Kanga baramanuye gushika muri Kinyankonge. Urumva ruca ruremerwa narwo nyene ruca rusuka mu bantu.
ivyo bivugwa n'abanyagihugu biremezwa n'umumenyeshamakuru akurikirana cyane ibijanye n'igisata c'ibidukikije ko zone ya Buterere imaze imyaka ihanzwe n'ingorane z'uko amazi ava mu mazone ayikikuje atagira ahamenera. Ikindi nuko ivyo vyonyugwa n'ibibanza bitangwa ahantu hadatunganijwe neza. Tufatiye mu buseruko bwa zone Buterere za Mutakura za quartier Buhinyuza n'ahandi muri Kinama, urana yuko aho hose imiserege yaho haba ku Mutakura, haba ku G12, haba hariya quartier Buhinyuza, hose urabona ko ari ahantu hibagiwe imiserege yaho yazivye isura ziba. Bisigura yuko rero dufatiye nk'amazi ava za Kamenge, za Kinama, aha za Cibitoke, za Mutakura, yose aca yisuka muri ka kuzi ka Kinyankonge. Urwo ruzi kwa Kinyankonge naho tuvuga ngo nakuzi, nuko katigeze canke rutigeze rukingirwa gatoya. Ntigwakingiwe na gato, rugatuma rero abanyagihugu baja kubaka amazu atandukanye. Mufate ngaha hepfo uherereye ukabare kwa komine umanuka hepfo gushika mu Kinyankonge, ubona ko amazu menshi bawubatse ari menshi cyane. Mugabo bakubaka batigeze biyumvira yuko batira kugira imiserege mikuru itwara y'amazi kashira mu Kinyankonge, mu gihe Kinyankonge nayo yoba yaratunganijwe neza cyane gose. Sinzi rero abatanga ibibanza mu gisagara ca Bujumbura cyo bita service ya urbanisme yuko bagira ibintu kangeza kugira ngo abanyagihugu baguze ivyo bibanza kubakamwo ariyo bagwa mu mporero. Kuko Kinyankonge batiza kubanza kuyitunganya neza, iyo miserege yose itwara amazi muri Kinyankonge igashika muri Kinyankonge, amazi agashika muri Kinyankonge ata kibazo na kimwe urwo ruzi rwotera. Ayo mazi aja mu ruzi rwa Kinyankonge yotera abanyagihugu bubatse hirya no hino y'urwo ruzi. N'ubu turacyari kumwe mu kiganiro dukingire ibidukikije. Abo banyagihugu muri zone ya Buterere baratabaza kandi basaba ko urwo ruzi rwa Kinyankonge borukorera, binashobotse bakarukingira mu kubaka idigi. Dusaba leta nuko yoraba urwo ruzi bakarukora bakarusibura, kuko rwaravyitse ivyondo, imisenyi vyose, urumva amazi aja ari menshi ruca inzira. Ariko kurukorera idigi rukabandanya rutemba, rukatwara amazi rudakase ahandi ho, rukaba muri za ngorane nyene. Niho n'abakinira iruhande ukasanga ibivu byose vyinjiramo, ugasanga ari nawe ushobora kujabuka imvura y'inka, ugasanga ari nawe ushobora kujabuka n'amaguru. Imvura iguye ikacifatira inzira yindi. Ico dusaba nuko borukora nta kindi, kuko tuvuze ngo turindire badufasheho twiteze havyo tubone. Kurangiza kino kiganiro dukingira ibidukikije, umumenyeshamakuru akurikiranira hafi ibijanye n'igisata c'ibidukikije atera akamu ubushikiranganji butatu, muri bwo harimwo ubw'inyubako hamwe n'ubw'ibidukikije, kugira baze baratabara vuba muri kino gihe ahatari hake mu gihugu abanyagihugu batorohewe biturutse ku mvura nyinshi. Eka n'abajeje intwaro boze barafasha abanyagihugu ku gikorwa cyo gusibura aho babaye. Bavuye yuko imisi yose ya gatandatu hariho ibikorwa rusange. Umuntu akibaza mbega ibikorwa rusange bikorerwa hehe, bikorwa gute? Ko batigera barabara nkajya muci izuba rya kati, uno munsi dufate quartier Kiyange ahanana abanyagihugu bose tubashire muri imiserege bayisibure, aho bigorana turondere imashini zikomakomeye bidufashe. Harageze ko rero abajeje intwaro kubera mu nzego zo hasi, no kuvuga abakuru b'amabarabara, abakuru b'amakartier, abakuru ba zone, abakuru ba komine batunganya neza ibikorwa rusange kugira ngo ayo mazi, iyo myuzurire yama itwatwa yahekuye Uburundi n'abarundi iminsi yo kwibonekeza, haba ku Buterere, haba mu Kinyankonge, haba mu Kinama, haba mu Kamenge n'ahandi. Aha rero tuributsa yuko mu mwaka 2014 mu kwezi kwa kabiri ndibuka za tariki 9 muribuka uruzi Gasenyi ko gwihaye inkumbi hariya mu Gatunguru, hariya inkumbi
abantu barapfa batari bakeyi ndazi ko kwiraje baravugira ko twavuze amasaha n'amasaha menshi twerekana abantu ariko barapfa ibiki n'ibiki kubera iki kwa gutunganya nabi igisagara ca Bujumbura ni ukuvuga iki amazi aje ari menshi asanga ya miserege muri hariya mu Carama n'ahandi mu Kamenge ntiyatunganyije neza aha rero nka muntu akurikiranira hafi ibijyanye n'ibidukikije notera kamo inzego zitatu novuga nti ubushikiranganji bw'ibikorwa vya leta ubushikiranganji bw'ibidukikije n'ubworozi n'ubushikiranganji bw'igihe ca leta mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta nuko bogerageza bagatunganya neza igisagara ca Bujumbura bakubaka bagatanga ayo mazu bubaka yose mu kajagari bakabona yuko ko batera ingorane abanyagihugu hatera kamo ubushikiranganji bw'ibidukikije niho hari serivisi ya urbanism bare gutanga ibibanza mu kajagari batange ibibanza babanje kwiga aho hantu icyo kibanza kimeze gute aho hantu turi gutanga aya maparcelle icyo kibanza kimeze gute kiratunganyije neza ni ukuvuga babanza batunganye aho hantu ni ukuvuga ni guca ya miserege myiza ikamisibugwa misi yose nshuti bakunzi b'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu nino ngaha ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu kirangiriye twayaga ku bijyanye n'ibyashyitse muri zone ya Buterere aho mu mpera z'umwaka abanyagihugu batewe n'amazi amazu atari make akaba yarasambutse ayandi arononekara ni ikiganiro mwashikirijwe na Eloge Divin Remesha ndabikebanure ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu cyari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nyamara rero ku kiganiro dukingira ibidukikije duciye dusozerera amakuru yo kuno wa 12/0 umwaka wa 2024 ngire ko nshimira mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kubana natwe abayatororokanije nabo nyene bakoze hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva kuri micro ya Emmanuel Ningeko mugira iteka nitekane mu banyu no mu byanyu.